Nongeye kubaramutsa mwese bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye, kandi izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Nshimiye Imana muri kino gitondo cyo ku munsi wa gatanu ko yongeye kungirira neza ikama kano kanya kugira ngo ushobore kuganira namwe ijambo ry'Imana biciye muri kino kiganiro Saveur Divine. Jewe muganira ni mwene so Kwizera Fabien. Imana iduhana umugisha. Nkuko twabyumvise muri kino kiganiro kuva ku munsi wa mbere w'iki cyumweru, Imana yadushize ku mutima kuganira kuri rino jambo rivuga ngo umwuka wera canke mpwemu yera, na cyane cyane ko turi mu cyumweru turiko turasozera dushira umunsi w'Imana, umunsi mukuru wa Pentecote, aho intumwa zahabwa isezerano zari zarasezeraniwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu gihe yarasigaje iminsi mike yo kubana nabo hano kuri ino si. Imana ishimwe rero kuko uhereye ku munsi wa mbere nkuko nabivuze twagize umugisha biciye mu bakozi b'Imana batandukanye, abo batuganirije ku bijanye n'uyu mpwemu yera w'Imana. Yesu ashimwe. Nanje rero muri kino gitondo ni rya jambo nyene umwuka wera, ariko ndaza kubaganiriza ku gikorwa kimwe muri byinshi mpwemu yera w'Imana akorera abizeye Kristo Yesu. Izina ry'Imana rishigwe hejuru. Dusoma ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16, turasoma ku murongo w'indwi. Umutwe w'amajambo haravuga ngo igikorwa c'umwitsa. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Amena. Aya n'amajambo Kristo Yesu yabwiye abigishwa mu gihe yarasigaje igihe gito cyo kubana nabo kuri ino si. Abasezerana isezerano rikomeye ko azobarungikira mpwemu yera, ariko ababwira n'igikorwa kimwe muri byinshi azokora kuri bo mbere n'abazizera izina rya Yesu. Muri kino gitondo reka turabe kino gikorwa aho Kristo Yesu yise mpwemu yera ngo umwitsa. Umwitsa ni ijambo ry'ikirundi. Nagerageje gusoma muri Bibiliya y'Igifaransa ngo ndabe ingene ijambo bakoresheje. Nabonye hamwe barakoresheje ngo défenseur, ahandi naho mbona barakoresheje ijambo ngo consolateur, ahandi naho nsanga barakoresheje ijambo ngo l'aide, mbere n'ayandi majambo atandukanye. Ivyo byatumye ngerageza kurondera ijambo ryakoreshejwe mu rurimi bakoresheje mu kwandika iri sezerano rishasha, nago arigo rurimi rw'Ikigiriki. Ijambo bakoresheje nasanze rivuga ngo Parakletos, bivuze mu Gifaransa ngo défenseur. Mu Kirundi ngerageje kurigereranya nosanga ari umuntu aburanira wundi. Yesu ashimwe. Vyatumye ngira akarorero mfata kagufi, na cyane cyane ibyo dusanzwe tumenyereye, kuko iri jambo Parakletos nabonye ko ryakoreshwa kenshi cyane cyane mu bihe by'imanza canke kuburana mu rukiko. Bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, utarabibona aramaze kubyumva. Aha ndavuga mu rukiko canke mu bucamanza. Hari umucamanza aba yarahawe igikorwa cyo kugira ngo atange ubutungane canke ubutabera ku bantu. Aho rero tuca tubona umuntu aba akekwa ko ashobora kuba yararenze amategeko y'igihugu, canke aba yarakoshereje abandi bantu, canke aba yarenze ku mategeko atandukanye. Ivyo bigatuma uwo muntu ajanwa mu rukiko, mu bucamanza, kugira ngo ashinjwe canke yagirizwe ivyo yakoze. Bishobora kuba ari byo canke atari byo. Ujejwe gukora ico gikorwa cyo gushinja canke kwagiriza ni umushinjacyaha. Mu rurimi rw'Igifaransa bakoresha ijambo procureur.
duhora tubyumva rikoreshwa ngo procureur wa repubulika cyangwa procureur w'umwami. Uyo muntu ahagarara mu rukiko imbere ya jije akagiriza cyangwa agashinja ibyaha umuntu aregwa ko aba yarakoze. Uregwa ni habari akenshi, kandi ku ruhande rw'iwe mu bihugu byateye imbere mbere no mu yindi bihugu biri mu nzira y'amajambere, ndabona biriko birakurikizwa muri kino gihe, aho sanga ku ruhande y'uregwa haba hari urundi muntu yitwa umwunganizi, mu gifaransa avoka. Uwo nawe ajejwe gukora igikorwa gikomeye, naco ni iki: yumviriza ivy'uwo aburanira aregwa, hanyuma mu gihe uwo aburanira ahejeje kwisobanura imbere ya jije canke kwisigura, nawe agafata ijambo akamwunganira. Mu kumwunganira agerageza gusubiramwo ivyo yavuze, mbere akongera ko n'ivyo uwo aburanira atavuze canke n'ivyo yibagiye, mbere n'ivyazi amategeko ashobora kumurengera no kumutabara we adashobora kumenya. Uwo rero niwe bita umwunganizi mu buryo bw'amategeko. Yesu ashimwe bene data. Aha rero mu rukiko umucamanza aratega amatwi cyane umwunganizi kugira ngo yumve ko ibyo yerekana bifise ishingiro. Akenshi iyo bifise ishingiro hari n'ahababesha, usanga ashobora kurenganura uregwa, hanyuma uregwa akagirwa umwere agatsinda urubanza. Twibukiranye yuko umwunganizi n'uwo yunganira hari aho batsinda urubanza n'ahandi batsindwa. Ikindi twibukiranya nuko umwunganizi hari ashobora kwitaba urubanza uwo yunganiye, canke bigashika agasiba muri urwo rubanza ari uko yagwaye canke yafashe urugendo canke yagize izindi mpamvu zituma adashobora kuboneka mu rukiko. Aho ni mw'isi. Reka tubishire mu buryo bw'umwuka canke tubihuze n'ubuzima bwacu bwa Gikristo. Twebwe abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu twaratsindanishirijwe. Hari uwitanze ku musaraba atumenera amaraso kugira ngo ibyaha byacu bikugweho kandi vyibagiranwe. Urubanza rwo gupfa twari twaraciriwe rukugwaho, twitwa abana b'Imana. Ariko tugira umwasi yitwa Satani, uwo yama ibihe byose ku murango no mwijoro azi imbere y'Imana kugira ngo aturega iby'intege nke zacu zadukoresheje. Hari aho umwana w'Imana, hari aho umuntu yacunguwe, hari aho igihe umukristo ashobora kugira intege nke akagenda anyuranije nuko ijambo ry'Imana rivuga, akagenda mu nzira itabereye Imana. Icyo gihe Satani abifatiraho, hanyuma akabizana imbere y'Imana kugira ngo amwagirize, amushinje imbere y'Imana. Akavuga ati raba naka avuga izina ryawe ariko ameze gutya, agafatira kuri za ntege nke z'umuntu kandi yaracunguwe na Kristo Yesu. Imana ishimwe data wa twese wo mu ijuru, kuko muri Kristo Yesu yaduhaye umuvugizi, iduha utuburanira, iduha umwunganizi, iduha utuburanira, ari we Mpwemu Yera. Haleluya. Itandukaniro ry'uyu atuburanira n'utuburanira wo mw'isi ni rinini cyane kandi rirakomeye. Irya mbere nuko adatsindwa urubanza na rumwe. Haleluya. Mpwemu Yera yihagaze imbere y'Imana ntashobora gusohoka atsinzwe n'urubanza na rumwe mu birego Satani aturega yazanye imbere y'Imana. Ikindi kigira kabiri, Mpwemu Yera ntashobora gusiba mu rubanza na rimwe. Iyo Satani atureze ku murango nihari, iyo Satani atureze mu ijoro, Mpwemu Yera nihari. Atureze saa 3 zo mu gitondo, Mpwemu Yera nihari. Ntashobora gusiba, ntaceregwa, ntagira ambuteyage, ntagwara Mpwemu Yera, kandi ntanaruhango afata akaruhuko, mbere ntarungika n'umustajere kugira ngo aze kutuburanira. Ariko we yamaho ibihe byose atuburanira. Azana iki nka preve? Mpwemu Yera azana amaraso Kristo Yesu yasheshe Igorogota kugira ngo aducungure. Niyo mpamvu bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, iyo bitugoye, iyo
bitugende nka kumwe Pawulo yavuga ngo nifuza gukora ibyiza ariko ibi bikanyitambika imbere, umuntu akagwa mu ntege nke. Twihutire guca bugufi no gusaba amaraso ya Kristo Yesu kugira ngo atweze kandi adutunganye. Ico gihe bigira ireme canke birafadika, kuko mpwemu yera w'Imana azana preve ifadika imbere y'Imana ati naho Satani ariko aragiriza uyu muntu yaracunguwe. Iki vyerekana naho yaguye mu ntege nke, naho yakiraniwe, ariko yafashe umwanya wo gusaba imbabazi. Mpwemu yera agatsinda urubanza, umwana w'Imana akaboneka akiranutse imbere y'Imana Data. Rero tunezewe, turirimbe, twishime, kuko umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye utuburanira, yaduhaye umwavoka arenze abavoka bo mu isi, yaduhaye mpwemu yera w'Imana kugira ngo atubere umwitsa imbere y'Imana. Ibyo ntashobora kuvuga, ibyo udashobora kuvuga, mpwemu yera w'Imana arabituvugira imbere y'Imana. Mbere n'ivyo twibagira, ariko we abizana imbere y'Imana, maze tukama turi abatsinzi imbere y'Imana. Imana rero ishimwe. Ndabashimiye, mugire umunsi wa gatanu mwiza, kandi ndabipfuriza gusozera iki cyumweru amahoro, ndanabipfuriza na Pentecote nziza. Amena, 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 amena.